tugiye gusoma icanditswe kiri muri Luka igice 8 guhera ku murongo wa 40 gushika kuri 48. We're going to read from Luke chapter 8 from 40 to 48. Inganje y'amajambo iravuga ngo Yesu akiza umugore agwaye ubutsinyanka. The title is Jesus heals a woman and Jairus' daughter. Ku murongo wa 40 haravuga ngo Yesu agarutse ishengero riramusanganira kuko bose bari bamurorereye. Now when Jesus returned, the crowd welcomed him, for they were all waiting for him. Maze haza umuntu yitwa Yayiro umukuru w'isinagogi, And there came a man named Jairus, who was a ruler of the synagogue. yitembagaza imbere y'ibirenge vya Yesu aramwinginga ngo aze imuhiriwe. And falling at Jesus' feet, he implored him to come to his house. Kuko yari afise umukobwa w'ikinege yari amaze imyaka nka 12 avutse kandi yariko arahwera. For he had an only daughter, about 12 years of age, and she was dying. Ariko aragenda ishengero riramubanda. As Jesus went, the people pressed around him. Umugore agwaye ubutsinyanka yari abimaranye imyaka 12. And there was a woman who had a discharge of blood for 12 years. Yamariye utwiwe twose ku bavuzi adutangwa kw'ingwemu ntihagira ushobora kumukiza. And though she had spent all her living on physicians, she could not be healed by anyone. Amuturuka inyuma akora kubuyonga bw'impuzu yiwe. She came up behind him and touched the fringe of his garment. Ako kanya umugende w'amaraso urakama. And immediately her discharge of blood ceased. Yesu arabaza ati ninde ankozeko? And Jesus said, "Who was it that touched me?" Bose bahakanye, Petero n'abari kumwe nawe baramwishura terega mwigisha ni shengero rigutaye hagati rikubanda. When all denied it, Peter said, "Master, the crowds surround you and are pressing in on you." Yesu aramubwira ati harunkozeko kuko numvise ubushobozi bumvuyemwo. But Jesus said, "Someone touched me, for I perceive that the power has gone out from me." Wa mugore abonye yuko atayoberanye azahinda gashitsi amwikubita imbere amubwirira mu maso y'abantu bose icatumye amukorako nuko akize uwo mwanya. And when the woman saw that she was not hidden, she came trembling and falling down before him, declared in the presence of all the people why she had touched him and how she had been immediately healed. Aramubwira ati mwana wanje ukwizera kwawe kuragukijije genda mahoro. Imana ishimwe cyane. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace. Praise God." Twebwe abakijijwe turafise amasezerano menshi muri Kristo Yesu. As who have been born again or saved, we have many promises in Jesus. Kwama twatura ngo mu mishishago yiwe ngo twakize ingwara zacu. We always proclaim or declare that in his stripes we are healed. Kwama twatura yuko twakuwe ku rubanza rw'ibihe bidashira. We always say or proclaim that we have been forgiven forever. Twama twatura yuko tuzoja mu bwami bwo mwijuru. We always say that we see or we go in the kingdom of heaven. Twama twatura yuko dufise ivyirato vyacu ari Kristo Yesu. We always proclaim that our boast is in Christ. Kandi abana natwe no mu marushwa yacu. And that he is with us even in our suffering. Ubu Kristo ni ryo dini ryonyene abantu baryo Imana iza mu bibazo vyabo ikabana nabo. Christianity is the only religion where their God or God gets involved in their life. Iyo barira Imana ikaza ikarirana nabo.
When they cry, God comes down and cries with them. iyo banezerewe imana nayo ikanezeranwa nabo. When they rejoice, God himself rejoices with them. Iyo ayandi madini bariko bumva imana yacu, hariho n'abatubwira ati iyo mana yanyu nini n'akantu gato cyane. Some other religion, when they hear about our God, they say, your God is quite small. Imana ishobora no kurira. The God that can even cry. Vuga ati imana yacu twebwe ntinashobora no kuvyara ariko mye iwanyu iranavyara. They say our God cannot even give birth, but your God does give birth. Hallelujah. Amen. Dufise amasezerano menshi cyane mu Mana. We have many promises in God. Imana iratubwira ngo nimunezererwe. God tells us to rejoice, kugira ngo tunezererwe mu Mwami. so we can rejoice in the Lord. Ariko kandi hari ibihome biza mu buzima bwacu bigatuma tudashikira umunezero dusanga mu Mana. But there are some walls that come to hinder us from not getting into the presence of God. Ego turakijijwe ariko ntituriko turabaho ubuzima buryoshe bunezererewe ico Kristo yakoze. Yes, we are saved, but in many cases we are not enjoying or rejoicing about what Christ did. Rimwe na rimwe dufata yuko ubukristo ari dini ryo kutanezererwa. And sometimes we feel that Christianity is a place where people don't enjoy or rejoice. Abantu bamwe mbere bamaze kuronka na definition ti mu Mana nta kujandajanda kubayo. And some people, they said it better, in Christ or in the Christianity, there's no such a freedom. Mu Mana no kuza twarashishwe twarababaye. In God, we are all angry every time. We must be so serious. Nta bintu vyo gutamba, nta bintu vyo kwikubita imyereka hano imbere. We cannot dance, we cannot jump up and down. Imana cagiye turiko turahimbaza Imana, ukaba wumva wohimbaza Imana n'umutima wawe wose, ariko kandi ugasanga hari uruhome ruri imbere yawe. And sometimes you feel like you need to dance for God, you feel like you can jump for God, but there's still a hindering block or a wall. Ivyo bihome bikatuzibira kumva uburyohe bwa Kristo. And sometimes those walls do block us to not enjoy the presence of Christ. Ariko kandi Kristo ntiyatanze ubuzima bwiwe kugira ngo tubandanye tubaho tushavuye. But Christ did not give his own life so we can keep living angrily. Yesu yatanze ubuzima bwiwe kugira ngo aduhe umwidegemvyo muri we. Christ gave his own life so we can have freedom in him, kugira ngo tunezererwe, so we can rejoice. Umuntu yakiriye Kristo vy'ukuri azi neza aho yamukuye, iyo ari hano imbere uranabibona arabigaragaza. The person that has really received Christ, you can even tell from his body language whatever he is or she is doing. Uyu muntu aba yumva yoheba ubuzima bwiwe bwose. He feels or she feels can surrender his whole life or her whole life. Yari karatambira Imana, iyo hageze mu mwanya wo gutambira Imana, when they are dancing, when it is time to dance, uyu muntu ararikura ingufu ziwe zose n'ubushobozi bwiwe bwose afise, akavuga ngo ibi vyose ni kubwa Kristo. This person can give it up to Christ, can do everything. He feels much more open up to Christ. Uyu munsi rero turaja kurabira hamwe ibintu bimwe bituma tutanezererwa freedom dufise mu Mana. So today we look at things or walls that make us not enjoy the freedom we have in Christ, in God. Hari ibintu dukwiye kurekura mu buzima bwacu kugira ngo uno munezero tuwubemwo mu buryo bwuzuye. There are things we need to let go of so we can be free or live fully into this freedom. Ibi bintu vyama bigaragara yuko bituzibira ku kunezererwa Kristo. Hari bimwe biri mu buzima bwacu mu buryo bugaragara canke butagaragara dukwiye kurekura kugira ngo tube free. There are things that are physical in our lives that we should let go so we can come to a place where we enjoy the presence, the freedom of God. And there are also some things that are spiritual that we need to let go of so we can enjoy. Turavuga kuri ino nkuru y'uyu mugore yaragwaye ubutinyanka imyaka 12. And we talk today about this woman who had a discharge of blood for 12 years. Hari bihome vyari imbere yiwe
byamwima uburenganzira bwo guhimbaza Imana. Uyu mugore yahisemo gucagagura. There are walls that were hindering her from not being with Christ, and then this woman decided to break them through. Ibi bihome hari vyubatswe na sosiyete yarimwo, hari n'ivyo wenyene yari yariyubakiye. And these walls were the walls that she herself found herself in because of society, but there are also some walls that herself she did create for herself. Ariko kandi hari n'ikindi gihome yubatse muri ubu buryo nyene yari amaze kuba free, hama aravuga ati ngomba nubaka ikindi gihome kitanyiganyiga. But after coming to Christ, realizing that she has been healed, she decided to build another wall. Uyu mugore rero ni umugore muntu ki? Ninde? And who is this woman? Uyu mugore yari umwisirayeli. Bien sûr, yari umwisirayeli. This woman was a Jew. Hanyuma nk'uko mubizi mu mategeko y'Abisirayeli, umugore ari mu butinyanka ntiyemererwa kuja muri public. And as you know, the woman in her period couldn't really go into public or be in the public place. Hanyuma tukamubona uno mugore aje kuri Kristo. But we see this woman coming closely to Christ. Hanyuma agaca inyuma akamukora ku mpuzu yiwe. And she went behind him and touched on the garment. Iyo biboneye hano uca wibaza ngo byari ibintu byoroshe. If you look at the text, you might think it was really easy. Ariko ugiye kuraba ibwina muri ino nkuru urasanga igihome ca mbere yatanguye kubomora ari background yiwe, amamuko yiwe yahakomoka. But if you look carefully about this text, you will see that the wall that she broke first was the background wall. Nukuvuga ngo background zacu canke amamuko canke ubuzima twabayemwo bufatiye yaho dukomoka. Sometimes where we come from or the background of our places, hari mirongo usanga background yaraduciye, society yaraciye imirongo ntarengwa. we have boundaries that the society have made, have put in place, so we can't go over them. Iyo mirongo ugasanga abantu bose turayihurizako. And sometimes these lines or these boundaries, we have them in common. Ugasanga twese ubuzima tubaho twiruka kugira ngo tube nk'uko abandi bameze. And sometimes we all run around to find ourselves imitating how others are living so we can live like them. Tubeho nk'uko society bitegeka. So we can live as the society orders. Uyu mugore rero yavukiye muri societe y'ubwoko bwatoranijwe n'Imana. So this woman was born in a society that was chosen by God. Imana yari yarabahaye icagezwe. God gave them a commandment or a law. Mu Balewi igice c'15 umurongo wa 25 gushika ku 27, Imana igenda irerekana ingene abagore bari mu butinyanka bakumigwa bwabundi bw'iminsi 3 bashobora gukumigwa no gushika kwinjira mu rushengero ntibashobora kwinjirayo. In the book of Leviticus 15:25-27, God gives a very good decision on how they should not be in public, sometimes 3 days period, and then they could not be even in the church or a temple. Aha ndagira ko mvuga kuri ca kindi bakunda kuvuga abantu benshi ngo Imana yarabujije abagore kwambara amapantaro. There we just also talk about the thing we have in our society that God forbid women to not wear trousers. Icanditswe kivuga ngo ntihakagire umugabo yambarana na zina mugore cyangwa umugore yambarana na zina mugabo. The Bible puts it very clearly that a man shouldn't wear a female's garment or the woman shouldn't wear a man's garment. Aba bantu bose nta wambara ipantaro muri aba bantu icanditswe kibwira, nta wambara ipantaro nta n'uwambara ikabutura. All of these people in the context, there was no trousers, there was no shorts. N'ivyo vy'ikabutura ntavyo bazi,
n'ipantaro ntaryo bazi kuva bavuka ntaryo barabona. So in the context, these people that the Bible is talking about, they have never seen a trouser, they have never seen a short. Ariko bambara iki? But what were they wearing? Bambara ibintu bimeze nk'amakanzu. They were wearing a garment or a robe. Niyo yari imyambaro yabo. That was their attire. Iyo myambaro rero yariko udusinye, yabiriko udusinye twerekana duti iyi ni iy'umukobwa, iyi ni iy'umuhungu. And then this garment that they were wearing, or this robe they were wearing, would have a symbol that defines this is a man's garment or this is a woman's garment. Byari byoroshe rero gutandukanya ukavuga ati iyi kanzu ni ya mushiki wanje, iyi nayo ni iyiwanje, kandi ni kanzu zose ari zibiri. So you would find it easy. It was easy to differentiate from a man's garment or a woman's garment. Nkuko nino munsi dutandukanye ikabutura z'abakobwa n'iz'abahungu. As today we can differ from a woman's cloth or a man's cloth. N'ipantaro z'abakobwa n'iz'abahungu byose nino munsi turabizi turabitandukanye. And we can differentiate from a woman's trouser or a man's trouser. Ndabizi neza mumbonye nambaye ipantaro ya Mama Dylan mwoca mubibona ati yambaye ipantaro ya Mama Dylan. I'm sure if I'm just wearing Mama Dylan's cloth or trouser, you will really find out that I've been wearing Mama Dylan's trouser. Kandi vy'ukuri noba ndabasitaje. And then that will be making you stumble. Ariko yambaye ijya yiwe nanje nkambara iyiwanje nta kibazo kirimo. So if she wears her womanly trouser and I wear my manly trouser, there's no problem. Impamvu rero Imana yababujije kwambarana niyi. So what was the reason God forbid them to wear each one's cloth? Ubutinyanka cari ikintu c'igihumane. I mean, having blood discharge was like a curse. Sinzi ico bakoresha igihe bari mu mihango, sinzi ko kotex zari bwabeho. I'm not sure if there was a cortex in that time. I don't know what they were using. Ariko kandi bigaragara yuko iyo hagize ugira erere agahitana ikanzu ya mushikiwe uko bari mu bugaragwa, agahitana ikanzu ya mushikiwe hama bakaja ku rugamba yambaye ikanzu mushikiwe yagiriyemwo mu mihango iriko nima y'uturaso, bahita batsindwa mu rugamba. But the thing is, if by any mistake a man would take his sister's garment or robe and then they go to war, these people on the wall would lose a battle. Canke akagira erera agahitana agiye mu rushengero, aho nyene vyaba birangiye ivyiwe. Yaba yinjiye ikintu gihumanye mu rushengero. Or mistakenly take the same womanly robe and then go to the temple, it was finished for this person, he would be dead. Umuntu wese ari mu butinyanka ntivyari vyemerewe no gukora aho yicaye. So every woman that was in their period or discharge of blood, it was even a problem to touch or to be near her. Murumva ko hari horezo yo guhanura abantu, Imana guhanura abantu ati guys ntimugahitane impuzu z'abashiki banyu ngo mwambare. So there was a very good reason why God forbid these people to not wear their sisters' clothes. Bibiri ivuga kwambarana mushiki na musaza kwambarana. The Bible is clear. It tells a brother and sister to not wear each one's clothes. Nimba hora wiyumvira rongo Imana yararahira arengwa ko umugore arakwiye kwambara ipantaro, umenye ko itari bwabeho. If you have in your understanding that God forbid women to wear a trouser, you are wrong. In your theology, the trouser wasn't there before. Uyu mugore rero kuba umugore ari mu minsi 3 gusa y'ubutinyanka afatwa nk'igihumane. So you can imagine if only a woman is in her discharge or in her period for 3 years is just a curse for her. Ibaze rero imyaka 12. So think about 12 years. Ubu niyo muco yarimo. This was her culture. Ashobora kuba atari yemerewe no kurenga. Mu Burundi numvise bayita ngo ni ingwara yo mu kigo. Sinzi ngene baza ko kivuga ingwara yo mu kigo. So she had to stay at home because she was in her period. Iyi ngwara rero yamutera kwama yiyugaranye ata muntu ashobora no kumubona kuko naho yicaye
umuntu ahakoze nawe nyene yabahumanye. So she had to stay indoors because even the place where she's seated and then somebody to touch the place, that person is cursed. Ibi bintu rero abantu bose baravyemeranya ko kuko na cane cane ko vyari vyavuze Imana mu kanwa kayo. So this was a concept because it came from God's mouth. Uyu mugore kugira ngo arinde atera intambwe yumvise ko Yesu yaje agatera intambwe akagenda kubonana na Yesu. So this woman to bravely go to Christ, nuko yahisemwo kwica aya mategeko. it is because she decided to break through this wall. Kubera ko aya mategeko amubohera inyuma y'urugo mu kigo. Because the law was that she had to stay away from people. Kubw'aya mategeko ntazigera ahura n'umukiza. Because of this law, she was not meant to meet Christ. Twese turafise ukuntu amategeko yashizweho, imirengo ntarengwa yashizweho, atakindi gamije ari kutwigiza kure y'umukiza. We all know or have some of the boundaries that we know they are not meant for anything else than taking us away from Christ. Aya mategeko tuyiyumvira twumva umenga ni vyiza, ibi bintu bitanga indero nziza, indero ndundi. When we think about these boundaries, we think they are good for society, for community, they are good for our upbringing. Ariko aya mategeko ni azodushikana muri gihenomu n'utari meza. But these laws, these boundaries are the ones that will take us to hell. Kugira ngo dukire iyo gihenomu nuko tumenagura iyi mico yose itavuye ku Mana tugakurikira Kristo. For us to get out of the hell, it is because we have to break through these walls and boundaries and follow Christ. Imana ishimwe cyane. Amen. Amamuko yacu canke background zacu hari ibihome zidushingira bituhagarika gukurikira Kristo. Where we come from, our background can just hinder us from not following Christ. Uce wiyumvira nibihe bintu umenga biremewe muri societe yacu ariko kandi bitwigiza kure y'Imana nibingahuze. So then if you can think about the things in our background, in our society that prevent us from not following Christ, how many are they? You can think about them. Uruhome rwa kabiri yasenyuye uno mugore. The second wall she broke through ni amahitamwo isi itwereka. Was the choices of the worldview, or she broke through the worldview concept. Kubera pressure dushigwamwo na societe, because we are exposed to the pressure of society, twisanga mu bikorwa bitandukanye bigamije kwikura mu kabaregwa igihe twaguye mu ngorane. Sometimes we find ourselves trying our best to get rid of the situation. Nk'uyu mugore rero amaze kuba agwaye imyaka 12, as this woman was suffering for almost 12 years, reka twiyumvire ko yari umugore w'umurundikazi. Think as if this woman were a Burundian woman cyangwa umunyapalestinakazi, or a Palestinian woman. Abanyapalestina n'abarundi dusa n'abasangiye imico itari mike myinshi. Palestinians and Burundians, we are almost the same. We have similar things in common. Ndasenga Imana jana zompe lift njeyo ndaharabe. I need Jana to give me a lift one day to fly to Palestine. All right. Uyu mugore rero n'umurundikazi. So this woman is a Burundian woman. Agwaye ubutinyanka imyaka 12. She has a discharge of blood for 12 years. Ubwa mbere bikimufata, in the beginning when she started having a disease, yavuze ati iminsi kwibaye 5. She thought maybe the days now are 5. Indwi. A week. Indwi zibiri. 2 weeks. Aca asimbira kwa muganga. And then she went to the clinic, a hospital. Kwa muganga baramuha imiti. And then she was given some medications. Ivyo ni bitaro vya leta. These are public hospitals. Ariko imiti yayifashe ukwezi kurarangiye amezi 2 araheze yakize. She took medications but nothing is working out. Aravuga ati ibitaro vya leta batanga imiti ya fake sana. And then she thought to herself, maybe
public hospitals, they give fake medications. Ndazi umuganga dusenga hamwe yitwa Afia. I know a doctor or a gynecologist called Afia. Ibitaravura ko ndagiyeyo n'ivya privé. I'm going to a hospital, it's a private hospital. Kubera n'ingwara ngwaye ari yibanga. Because even my disease is a bit of secretive. Kandi tukaba dusenga ndazi niyo sesera gafu. And I know she is my church member as well. Araza kugenda arangwana ko buke kugeza bamvuye neza. So she will make sure I'm well treated at her hospital. Aha rero ageze muri privé. And now she is at a private hospital. Baramuhaye imiti ararisha amafaranga kandi menshi. She's given medications and she pays so much for the medications. Ingwara iraduga kugeza ku mezi 5 ntarakira kandi yagiye no muri privé. And then still the disease aggravated to 5 months, and then even though she went to the private hospital. Baramuha imiti ashobora kumara umwaka wose ariko arafata, umwaka wa mbere urakunkumuka akigwaye. They gave her medication for the whole year, but still the whole year finished and it got worse. Haheze imyaka 3, mwibuke iyi ngwara imaranye 12 years. After 3 years, remember, she has it for 12 years, this disease. Imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5. 3 years, 4 years, 5 years. Avuga ati ibisigusa. And she said, this is not a simple thing. Ibi n'ibitero. It must be an attack. Aho rero akabatanguye kuja mu myanya y'agahwekera amasengesho. And then she started her quiet time to intercede, to Abaganga pray. bananiwe. All of the doctors failed to treat. Ageze mu masengesho. And now she is busy with prayer. Atanguye asenga wenyene. And then in her quiet time, she starts praying. Ntibiciyemwo. And nothing is happening. Aragiye mu rushengero mu cyumba cy'amasengesho mugabo atanga umutwaro wo mwibanga. And then she goes to the chumba of masengesho and then she prays there and nobody gives them. Umutwaro wo mwibanga uramara umwaka. And then she gives her petition to the people secretly and then nobody tells them. Ageze mu myaka 8. And then it's 8 years now. Aravuga ati ibi bintu si gusa. And then she says, man, it's getting worse now. Bamamanani rero nabo bamaze kumenya inkuru yiwe kuko ntibakimubona yama inyuma y'urugo. And you can imagine our culture, all the women will start asking, where is the woman, because she's not around for a while. Ngabo rero baratanguye kuja baraza kumutemberera. And then they start going for a visit. Akamubwira ati imyaka 9 ura. And then they ask her, hey, it's 9 years you're here. What's happening? Ndazo umuti. I know someone that can treat you better. Ngabo baragiye kumuvurira ibivuvu by'ibiti. And then they go and get some herbs, some leaves. Yose arariye aranyoye aragize gute. And then she drinks all of these herbs and eats and everything. Aya yose nama options isi itwereka yoshobora kudukiza. And these are all of the options that the world can show us that can heal us. I'm sure ko hano hari umuntu ashobora kuba yarabaye muri ubu buzima. I'm sure here there must be somebody or there might be somebody that has been living in this life. Ivyatsi aranyoye, ibivuvu by'ibitaranyoye ariko ntakize n'ubundi. You've drank herbs, you've drank leaves, juice, and nothing is happening. Bavuga bati uwundi mu mama aramubwira ati ewana. And another woman tells her, aba babanyi banyu nabitegereje. I think that I've seen all of these neighbors. Utu dukecuru mubana ngaha dushobora kuba twaragukoreye. These old women around your neighborhood might have bewitched you. Divine niwe yambwiye ko abonye mutama ngo yaca yiruka batama bose bararuka. Divine told me that whenever I see an old man, all of the old men are witch doctors. Afise ubuhanza hoho niyabaroga gusa yabanakuru. So it's worse if you are bald, and then you are 2 times a witch doctor. Ababanyi ngabo batanguye kwagirizwa uburozi. So all of the neighbors are now witch doctors. Gabo wa mugore yakuramutsa
ntawe yigeze kuramutsa ujya mu nyokuru. And then you start saying, didn't that old woman greet you one day? kandi n'umubanyi bien sûr ategerezwa kumuramutsa. Oh, of course, that neighbor must have greeted her because it's a neighbor. kijya gihe nyene uragenda urabe neza. So obviously the time she greeted is the time she bewitched you. ubu yaragiye rero kuba profete. And now it's not finished. She goes to the prophets. arakijijwe ntashaka kuja mu bapfumu. She's a Christian. She doesn't want to go to the witch doctors at least. agiye mu baprofete kurondera yiki. She goes to the prophets to look for what? ndabira ico ngwaye. Just tell me what is my disease. umuprofete nawe murundi ntavuga kabiri atarakubwira. And the prophets never take long to tell you what's going on with you. bakuboheye mu ruzi. If you have been bewitched in the river, baragutekeye bagutekera na suvetma yawe. you are there, you have been wrapped with your underwear. uzana umuriyoni hano kugira ngo tubohoze. So bring $1 million so I can unwrap you. atari uko kazi kawe urapfuye n'umuryango wawe mbere nawe nyene uri If nyuma. not, you'll be dead and all your family will be dead. naho wowe udafise umuriyoni zana TV nta ngorane. If you don't have $1 million, bring a TV. I will sort it out. canke ijya moto mutunze nawe nyene urashobora kuyigurisha nta Oh, ngorane. that's motorbike. You can bring it. It's atari fine. uko nayo barongeramwo n'ivyo bakuroze bibe double. If not, they will add to your poison and everything will get worse. kandi kubera rushe Because she's tired. imyaka ibaye 10. It's been 10 years now. TV ngiye yarayitanze. And she gives away the TV. moto n'ibindi vyose She gives the aratanze. motorbike, $1 million and everything. ariko umwaka uraheze umwaka wa 11 ntarakira. And now it's 11th year. Nothing has gotten better. atanguye kudendebukirwa. She's discouraged now. yarihagaze ko. She's tried her best. ariko baramurangira ati turaza umuntu ibufipa. And then they told her there is somebody in FIPA. uyu muntu w'ibufipa yokuvura. And this person that stays in FIPA can treat you well. bamwita mukaragata. And the name of that person is called Mukaragata. sasa uyu mumama w'abandi nawe nyene ashaka gukira. So this woman, because she needs to be healed. iyi ngwara yariyo mu kigo n'iyibanga, ariko imyaka yabaye myinshi ubu yabaye public. barayiza abantu babamurangira imiti baza buri munsi. Remember, the disease is supposed to be discreet. Nobody is supposed to know. But now the public knows. nguyu yaragiye ni Bugari. And now she goes to Bugari or FIPA. baramuvuye umupfumu nawe murabizi ingene atangura. And then when she's there at FIPA, you know the witch doctors, how they do their magics. ndabona mu muryango. And they start telling, I see in your family, hari umuntu yari yabonye ugiye gutera imbere. somebody saw that you're going to move forward, progress. aca gutera ivyo bibazo. And they cause these problems to happen to you kugira ngo ntuzusubire kuja mu kazi. so that you will not go to the work or job uze again. wamubohewe hariya inyuma y'urugo. So you can be always there behind your house. kandi umupfumu nawe nyene ntavuga abantu bakure. And you know, the witch doctors will never talk about different people. They will talk about relatives. ujye muramukazi wawe. All of those sisters-in-law. murabizi mu mico yacu nk'abarundi. And you know that in our cultures, Burundians, ni gake baramukazi b'abantu usanga bakundanye ijana kwijana. you know that it's a thing, it's a cult that our sisters-in-law don't come along with their sisters. mushikanje yama yumva umenga musaza we ntibamufashe neza nkuko. My sister always has a tendency that my wife is not treating me well, so she will try to interfere. so amubwira umupfumu rero ati urabizi muramukazi wawe. So the witch doctor told her, you know that your sister-in-law, nta kuntu wahora ubona umenga umugabo wagusumiye akanyama ryaca riniga. don't you remember that when your husband comes with meat
plastic. She was always angry. kandi ibi ni ibintu bibaho. And this happens in our Ibi society. byoreka kubaho. And this has always happened. Nawe ukavuga ati ndabyibutse umunsi umwe ryaranize kweri ndabibona. And then you said, oh, I remember she was very angry that day. Hajya nyene nawe yaciye agenda i Lubumbashi. And then the time there, she went to Lubumbashi for you. Muruzi yakuroze n'uwi Lubumbashi. So the witch doctor that bewitched you is in Lubumbashi. Kugira ngo rero ushobore kuvugwa. So it's for me to be able to treat you, biragusaba inkoko ya jaune. you need to give a yellow chicken. Biragusaba amate y'ingona. You will have to give crocodile saliva. Biragusaba ibintu byinshi cyane. So they will ask you so much stuff. Paraseri irariwe rero. And then you start selling your land. Ibintu byose ngo bimuherako. And everything was finished of her. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibintu byose ibintu byose yaratunze yarabitanze kw'ibiguzi ariko ntihagira n'umwe ashobora kumukiza. The Bible says that she spent all her living on the physicians and nothing was better. Mezami twese nibwo buzima twabayemo canke tubayemo. Brethren, this is the life. This was the life, or this is the life we have been living. Umuntu ari muri Sauza, someone that stays or that is in South Africa, muri uno mwaka wa 2025 in 2025, anyonga imoto, that is riding a motorbike, abizi neza ko iri barabara rinyerera. You know very well that this road is quite slippery. Ujapinze robot ubizi ko buri muri danger. If you jump a robot, you know you are in danger. Ariko ujampinze robot bakakugonga. But if you jump a robot mistakenly and they bump into you, canke umuntu nyene n'abantu tunyonga izi modoka bagenda nabi akakugira nabi akakugonga. Or maybe one of the drivers bumps you. Ukacuja hariya ngo uburozi ngo bwavuye ku muryango wanje uri ibukinanya. And then you start complaining that people that bewitched me are from Bukinanyana. Banze mumenye yuko ahantu turi ni kugwembe nta burozi. Remember that the place we are in, there's nothing of witch doctors or poison or whatever. It's just a dangerous area, a place we are in. Hari giho ukora urudandaza. Sometimes you can start up your business. Abandi bagatera imbere wewe ukabona subira inyo. And all the people are progressing and nothing is going better with you. Muri ico gihe abantu mwankana ntibagira uko bangana. In that time you have complaints about everyone. Ko ari bo boba bagutera kudatera imbere. That's probably the reason you're not progressing. Imyaka ibaye 10 ndi ngaha muri kino gihugu. It's been 10 years that I'm in this country now. Ntihabuze umuntu kama yaje amaze umwaka ariko afise ibintu kundusha. There's probably a newcomer that has more things than what I have now. Kandi nta buzi burimo. And there's no job. N'umugisha. It's a chance. It's a blessing. Nanje harabandi bakabona nd'umunyamugisha. And there are people that look at me and they say I'm a blessed man. Umwe wese n'umunyamugisha ku rwego rwiwe. Everyone is a blessed man depending on your level. Ikitwica naya mahitamwo isi izitwereka. The problem that we have is these options that the world view is giving to us. Ibi byose bikatuzibira kuguhimbaza Imana. And all of these will prevent us from not worshiping God. Tukaja mu rushengero. And then we come to church. Tuvuye kuraguza ku baprofete. After we have come from the prophets, tukaja mu rushengero. We come to church. Duhejeje kurungikira message umupfumu uti ndabira ino je ibintu byapararanganye. After we have sent a message to the witch doctor, look at what's happening with me. Mezami ntidushobora guhimbaza Imana mu kuri tukiri muri ubu buzima. Brothers, we cannot worship God in truth if we are in this kind of life. Reka ducagagura ya ma option yose sitwereka. Let us break through these options that the world view is giving to us. Hanyuma twubake option imwe gusa uno mugore yubatse. So we can build one option that this woman built as well. Uno mugore yarubatse option yitwa gukora kubuyonga bw'impuzu za Kristo. This woman built a wall that is to touch on the fringe or the
cloak of the garment of Jesus. ku murongo wa 44 aravuga ngo amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe ubwo nyene ngo wa mugende w'amaraso amaranye imyaka 12 ucurahagarara. The verse 44 says, she came up behind and touched the fringe of his garment, and immediately her discharge of blood impamvu ceased. gukira kwacu guteba, impamvu gutera imbere kwacu guteba, nuko amaso yacu tuyahanga ibintu byinshi bitandukanye mu mwanya umwe. The reason why our healing is taking long, it is because our eyes are fixed on two different things. Uyu mugore muri Matayo igice c'icenda umurongo wa 21, This woman in Matthew chapter 9 from 21, amaze kuba yaratrayinze inshuro nyinshi bikananirana, after having tried many times and she failed, nta yindi chance yari afise, amaze kumva ko Yesu ari mu gisagara, she didn't have another chance when she heard Christ is in the city. yavuze ati ndabizi neza ko umuco wacu ugomba ko nguma nyegeye inyuma y'urupango. She cried out and said, I know that my culture tells me to be behind doors. Ndabizi ko umuco wacu mbwira ngo ndi umupfasoni nkwiye gukwama mfana isoni. I know that my culture tells me that a woman I'm supposed to be so much womanly hidden. Ariko uyu munsi ngiye gucagagura ino migozi ntera intambwe nje gushikira umukiza But wanjye. today I'm just gonna break through all of these norms and laws and go touch my Ko Lord. yiyumviriye mu mutima ati niyo nokora ku mpuzu yiwe gusa nokira. She thought in her heart, even though I touch the fringe of her garment, of his garment, I will be healed. Reka twubake igihome citwa ukwizera gukora ku mpuzu ya Yesu gusa. Let us build a wall that says to trust, to have faith and touch on the fringe of the garment of Christ. Aba bantu twizera ngo abavugishwa n'abapfumu nta na kimwe nabo nyene nibivugishwe ko batera imbere. Those people we trust, they are prophets, they can prophesy to us. They need first to prophesy on their lives first. Kuko ubu benshi jewe maze kubona ubuzima bwabo si ubw'umuvugishwa by'ukuri. Because many people that are called prophets and have examined their lives is not their life, the life of a prophet. Kandi n'abapfumu nabo nyene uramusanga ba mu nzu ya mitego. Even the witch doctors, you will find them staying in a small hut. Ariko akakubwira ko agira guhe umuti wo kuronka amamiliyoni. And they will tell you they're giving you medication or treatment for you to be a millionaire. Akaca kwaka ibihumbi 100. And then he will ask you only 100,000. Unyaka ibihumbi 100 gute kandi ufise umuti wo guca amamiliyoni? How do you ask me for 100,000 yet Ichira yo you have, mamiliyoni nyene utunga you can utunze get- tuva muri ivyo bintu by'ubupfumu. get yourself millions so you can become rich and leave the witch doctor? Ducagagura ino migozi n'ububeshi bwa Satani. Let us break through this tie of Satan. Uyu mugore rero yakoze ku buyonga bwa Kristo. So this woman touched the fringe of Jesus Christ's Ubuyonga garment. n'utu tuntu mubona dutekeye ku mpuzu. The fringe or the cloak of this garment is these small tissues that you can see. Utu dupfundo twasobanura ibintu bikomeye cyane bene data. These fringes or this cloak had a very symbolic meaning. Twasobanura yuko ivyagezwe vy'Imana ari vyera natwe abantu dufise ideni ryo kubigendera ryo kubishitsa. These cloak fringes meant symbolically or theologically meant that the God's law are so holy, and we as people, we are sinners, we need to be obedient and follow them. Iyo umuntu w'umugabo yambara ino mpuzu iri kubuyonga, When a man would wear the garment with fringes or cloak, yabasa n'umuntu afise icagiriza kimubwira ati wibuke kuheranya Imana kumvira ivyagizwe no kubigendera. it meant that it was a reminder for this man to remember that he is wearing a garment that calls him to obey the laws. Yesu rero nawe nyene arambaye uno mwambaro. Even Jesus is now wearing this same garment. Uyu mugore yari yarumvise ati hariho n'abandi bantu, hari inkuru yigeze kuvugwa mu gice cabo bavuga bati hariho n'abandi bantu ngo bagiye bakora kuri burya buyonga bagakira. The woman probably knew the story that maybe there used to be people that touched Jesus's fringes or cloak of his garment and they got healed. Uyu mugore rero kuza gukora ku buyonga bw'impuzu ya Yesu byasigura ibintu bibiri. So when this woman came to touch the cloak of Jesus' garment, it meant two things. Icambere ni ukwizera ko Kristo ari we ivyagezwe bivuga
kandi afise n'ubushobozi bwo kubishitsa. It firstly meant that Christ is the only one that embodies the laws and he's the one that can fulfill the laws. Ica kabiri, The second meaning kuza aciye bugufi was for him to come humbly, yihana ubuzima yabayemwo yatewe n'ino ngwara. was for her to come humbly repenting to Jesus because of the disease caused by the discharge of blood. Ibaze rero ubuzima uhora ubamwo igihe uri mu bibazo. Think about the lifestyle you carry or you live in when you have troubles. Imagine, ibaze ni kangahe abandi bantu bamaze guhura bamaze guhura n'ingaruka z'ikibazo cawe. How many people, how many days people have suffered from your troubles? Kubataka umwikomo, You always complain about them. kugerageza nawe gukora n'ibidakorwa kugira ngo urabe ko abantu batoguseka. Sometimes you do things and you overdo them so people cannot mock of you. Kubera ko societe turimwo ari societe aho ikintu cose kibaye gihinduka topic. Because we're living in a society where everything that happens becomes a topic. Uteba kurongora bagatangwa kuvuga ko warozwe canke wahuye n'ibibazo. If you take long to get married, people will say there's a problem. Uri umuhungu aho uri umukobwa bavuga ko ufise n'imikoshi. If you are a female, they will say you are very cursed, you are an unlucky person. Wanamuronka wikuriye naho nyine bakagutera amabuye uwo musore ati utwaye igikecuru. And if you are married and you were very old, then the man will be mocked that he married a very old woman. Kubera pressure ya societe bikarangira ugiye ku mupfumu kwiyuhagiza. Because of the pressure of the society, then you end up going to the witch doctor to be washed of your curses. Muze dukore kubuyonga bwa Kristo. Let us touch the fringes of Christ, of the garments of Iyo Christ. twabukoze ko tuba twakije interrupteur y'ubuzima y'ububasha bwa Kristo. When we touch the clock of the garment of Jesus, we are switching on the main switch of the power of Ngo Christ. Yesu yumva n'ububasha bumuvuyemwo muri ico gihe twamukoze ko. And Christ felt the power went out of him. Akanabaza ati ninda nkoze ko ndumvise umuntu ankoze ko mu buryo budasanzwe naho ndi mu isoko ry'abantu. And then Jesus said, I perceive that the power has come out of me because even though I'm in the crowd of people. Hari benshi bari ko bamukorako ariko ndakwifuriza mwene data kuza kumukorako mu buryo bwihariye. There were people that were touching him, but I want you, brother and sister, to touch him in a specific way. Niwakora kubuyonga bwa Kristo uzobohoka kandi uhabwa kwidegembya. If you touch the garment of Jesus Christ, you will be free. Ako kanya ngo umugende w'amaraso urahagarara. Immediately the discharge of blood ceased, stopped. Uyu mugende w'amaraso uhagaze, uyu mugore abaye free. The discharge of blood after ceasing, the woman became free. Hanyuma acatangura kwaturira Kristo ashize amanga ngo imbere y'abantu. And she started proclaiming boldly in the public. Atabwoba bw'uko abantu bari bamuzi ngo uyu ni wa mugore wo mu kigo. Without the fear of people knowing that this woman has been inflicted. Reka rero batuzimirije amatara. I want us, after they have switched off the lights for us, duhwekereye in our quiet time, twiyumvire ibihe bihome biri mu buzima bwawe. thinking, what are the walls that are in your life? Ibihe bihome uri kubona mu buzima bwawe ukwiye gusenyura. What are the walls you see in your life that you should break through? Kivyo bihome bidasenyutse ntabwo uzigera unezerererwa Imana mu buzima bwawe. Because if those walls are not broken through, you will never experience God in your life. Uzomara imyaka 12 canke inarenga ukizunguruka mu ma option
You will spend 12 years or more than that moving around in the options. uzumva na Yesu Kristo ko ari hafi yawe, Sometimes you feel even Christ is near by you, ariko ntuzoshobora kumukorako kubera ko hari ayandi ma option ufise. but you will not be able to touch him because you have more options.